Mana ishimwe cyane ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro amaso ntagire gutwara igitsina cyawe. Jewe tugiye kuganira, nitwa Abeli Mbonimpa, nkuzaniye ubutumwa bugenewe abana b'Imana, abakristo, abakijijwe, aho usanga ishengero ryamaze kwivanga utakimenya abakristo n'abatari abakristo. Kera twahora tubona abakristo birinda bakitandukanya n'ivy'isi, ariko noneho ubu byose byabaye urudubi, bose bamaze kugenda mu bupagani, abakristo basigaye bagenda nk'ab'isi. Icya mbere turaza kuraba ibyo kwihindagura ku rukoba, ku mubiri n'imbere mu maraso, aho usanga abantu bagiye kwihindagura kugeza aho bazoshika kuri dimensiyo zo gucika nk'ibirobo. Ico ni ca mbere turi burabe. Ica kabiri turaza kuraba ukuntu amadini amwe namwe yamaze guhitamwo canke kwemera gusenga ibigirwamana. Ivyo bigirwamana turaza kubidondagura, turabe inkomoko. Wewe mu Kristo uri mu idini rigisenga ibigirwamana, ndagira ngo uyu mwanya ukubera umwanya wo kuburirwa, kugira ngo uce ukiza amagara yawe niwasanga ukiri muri iryo dini. Ica gatatu turaza kuvuga ku bumaka n'ubugarariji bumaze gukwira isi yose, na cane cane muri ibi bihugu turimwo. Ndavuga ibihugu vya Canada, eka mu bindi bihugu byose nka Europe, Amerika, za Australia ndetse no muri Afrika, aho tubona yuko ubutinganyi canke babandi batorana bahuje ibitsina, abarongorana abagabo ku bandi, abo bose ugasanga byamaze gukwira isi yose. Birashakirwa ngo hakogwe iki ku bakristo? Ndagira ngo nkangure umutima w'umuntu wese asenga, ahaguruke kwiyamiriza ayo mabi yose n'ayo maroregwa, ako kamarampaka, ako kumiza kamaze gukwira mu isi. Bene data, nta kigisigaye, hasigaye aho gucigwa kw'iteka. Abantu nibatakwakwanya ngo basabe Imana kugira ngo bivangure bitandukanye n'ayo mahanga amaze guhemukira Imana. Rero mwene data, muri kano kanya tugiye gusenga kugira ngo twinjire muri iri jambo ry'Imana, hanyuma tubandanye n'ubu butumwa bwiza. Mwami wacu ugira neza, wuzuye ubuntu n'urukundo, data ugororoka uwera, Mana ugira neza, ndagushimiye ngukengurukiye muri kano kanya mwami ubutumwa bwiza bugiye kugezwa ku bantu bose, abari hirya no hino, abari kure n'abari hafi. Mwami ndasabye kugira ngo ibigirwamana bitsindwe, ndasabye kugira ngo ubumaka butsindwe, ndasabye kugira ngo ubwibone butsindwe, maze haze kugororoka, izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami nanje ndabishimye nkenguruka. Mwami ndisabiye mpwemu wawe yera no kugira ngo umfashe uko zikara ku munwa, kugira ngo mwami uwo ari we wese aza kumvira ijambo ryawe aze gucumitwa mu mutima, kandi yuhagirwe ibyaha byiwe, asaba ikigongo yihane. Ndabigushimiye, ibisigaye ndabisenze byose nizeye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu, amen. Mwene data, rero turakomeje aka kanya, ndagira ngo tuzingurure Bibiliya, dusome muri Bibiliya, turabe amahano n'amahano yabaye mu Bisirayeli bagatangura kurekura n'abagabo batorana. Byatanguye kera, ariko Imana ntiyigeze yihanganira ibyo. Reka turabe mu gitabo ca mbere c'Abami, igihimba ni ca 14, dusome duhereye ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Maze abayuda bakora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi, bamuteza ifuhe ibyaha bakoze birengeye ibyo basekuruza bakoze byose, kuko bitabiye ibitabo bagashinga n'amabuye ku nkingi, bo n'inkingi bashingiye Ashera ku musozi muremure wose
no munsi y'igiti cyose gitotahaye. Mbere muri icyo gihugu hari n'abagabo bendana kandi bakora ibizira byose abanyamahanga bakora, abo uhoraho yirukanye imbere y'Abisirayeli. Kongera turabe rero aha nyene mu Bami ba mbere 14 dusome duhereye ku murongo wa 14 nyene. Kandi uhoraho azokwihagurukiriza mu Bisirayeli umwami azohonya ab'inzu ya Yerobowamu uwo munsi, kuko uhereye ubu uhoraho agiye gukubita Abisirayeli babe nk'irenga rinyiganyigira mu mazi, arandure Abisirayeli mu gihugu, muri iki gihugu ciza yari yarahaye basekuruza, abashwiragirize hakurya rwa ruzi Efurate, kuko bashingiye Ashera inkingi bagatera umwikomo uhoraho bakamuratsa. Mwene data, aya majambo n'amajambo y'agacurantimba n'amajambo y'ibara, aho Abisirayeli bakoze ibara bagacura ibishushanyo bagashinga inkingi bazishinga ikigirwamana citwa Ashera. Ico kigirwamana turaje turabe ico ari cyo, kandi twongere kudusobanukirwe no muri iki gihe ingene abantu batanguye gushinga ibigirwamana mu nsengero. Twongere turabe ukuntu iyi si ya none abagabo bendana, abagabo batorana bamaze gukwira, bakemezwa bikemegwa mu mareta no mu bihugu. Birashakirwa ngo abakristo bakure hasi basemerere, abakozi Imana bakure hasi basemerere. Mwene data, uhoraho yararakaye arakijwe n'Abisirayeli. None uno munsi wewe mu Kristo, ubwo ntabwo ubona ibiri haruhande yawe, ibiri hirya yawe, mu nsengero, aho usengera, mu gihugu cahuba, mu karere kahuba, ingene barekuye ibigirwamana bikaba ari byo byibasira abantu, byibasira igihugu, byibasira akarere, bakareka babagabo batorana bahuje ibitsina, babagore batorana bahuje ibitsina, bakabareka ngo bakore ibyo bishakiye. Ico bishakirwa n'igiki? Birashakirwa kugira ngo bene data, aho uri hose, aho turi hose, igihugu urimwo, akarere urimwo, muze dusemerere kugira ngo umugeni wa Kristo yikangure, yitegure maze yakire umwami Yesu, asanganire Mesiya, kuko agiye kugaruka vuba. Imbere ya byose tumaze kubona ibyaha by'ibara by'akajoreza bishika 2 byabaye Imana igashavura. Ica mbere twabonye ibyaha byo gushinga inkingi bazishingiye Ashera, ico bita Astarte mu rurimi rw'igifaransa. Ashera hano muri Bibiliya zacu bazita Ashera, ari byo bita mu minsi mikuru y'abakristo bita Easter ari byo bahinduye bakabishira mu kiringo ca Pasika. Iyo bizihiza Pasika mu Bongereza babyita Easter. Iyo bahimbaza Easter baba ariko barahimbaza iyo Easter, ari byo bita mu zindi ndimi Ishtar, ari byo bita Astarte mu gifaransa, canke Ishtar mu zindi ndimi, ari byo bita Ashera muri Bibiliya. Iyo Easter mu Congereza ishatse kwerekana ikigirwamana kazi, cari ikigirwamana cakomotse muri Babuloni. Ico kigirwamana cakomotse ku kuntu bahimbaza umugore yitwa Semiramisi, ari we yari umugore w'umwami yitwa Nimurodi, akongera akaba na nyina wiwe. Ivyo byagaragaye ukuntu Abisirayeli bahavuye nabo bagafata ingingo zo gusenga ibigirwamana by'abanyakanani, kuko ico kigirwamana bacita ikigirwamana c'umwamikazi wo mwijuru, la reine du ciel. Uwo mwamikazi wo mwijuru rero niwe yakunze gusengwa mu Bisirayeli, uwo mugabekazi canke ico kimana kazi, ico bita Aruteme mu Byakozwe n'Intumwa.
ngo Aruteme y'Abanyefeso irahambaye, yari uwo mwamikazi wo mu ijuru. Uwo rero niwe usanga amadini uno munsi bariko barahimbaza, bakamuhimbaza iyo hageze ku munsi wa Pasika, bo bagahimbaza Easter, naho bo babivuga mu Gifaransa, ariko usanga mu nsengero iwabo bafashe uturape, udukwavu, amagi, eka ibisuguti bicapuye mu dukwavu, canke bagafata amashokora bakashira mu magi, bagahereza abana ugasanga bariko barahimbaza iyo Easter, Ishtar, ariwe Ashtarte, ariwe Ashera. Ico kigirwamana rero uko bariko baragihimbaza, ndagira ngo mbabwire yuko Imana imaze kurakazwa n'ayo madini. Umukristo wese agihimbaza iminsi mikuru, ndagira ngo ndamubwire, ndamuburira nti mwene data, vayo, sohoka, uva inyuma y'ico kigirwamana kazi, uva inyuma y'iyo minsi mikuru y'abisi, kuko Imana niyo igomba guhimbazwa. Imana yavuze yuko itagomba na kimwe uyibangikanya. Imana ntigomba kubangikanywa, Imana ntigomba kuyibangikanya n'ikintu na kimwe. Sigaho, gezaho, reka kubangikanya n'ivyo bigirwamana by'iminsi mikuru y'abapagani. Ndagira ngo nibutse abantu bahimbaza iminsi mikuru bose, guhera ku munsi mukuru wa Noheli, hamwe bahimbaza ya minsi mikuru ya Noheli. Turabona yuko iyo Noheli nayo nyene baba ariko barahimbaza ivuka ry'umwami ariwe arico kigirwamana basenga kera. Ico kigirwamana basenga nico cahavuye gihimbazwa, yari umwami wa kera, hanyuma amaze gupfa bamuhindura ikigirwamana. Uwo mwami yavutse kuri iyo Noheli, izo tariki 25 za Noheli. Baraheza rero baca babizana no mu idini ry'Abakristo. Abakristo baramaze kuzimira, bazimiye, batwaye imico y'abapagani y'abanyamahanga. Bene data, nimusohoke muva inyuma y'ivyo bigirwamana. Iyo Easter co kimwe n'iyo Noheli byose nibigaragaza neza yuko ari ubuzimire bw'Abakristo. Mu Kristo vinyuma y'iyo minsi mikuru hariho n'abamaze guhimbaza Halloween, ya minsi mikuru y'imizimu y'abapfuye. Ivyo byose haguruka ubivemwo, ubigwanye, uvyirukane, uhunge, uva inyuma y'iyo Babuloni, uyisohokemwo, uyisezerere vuba na bwango. Mwene data, Imana igiye kuza kurimbura abakozi b'ivyaha. Inkozi z'ibibi zose zizoba ibishingwe, abibone bose bazoba ibishingwe. Gira vuba mwene data, ukore vuba na bwango. Ndagira ngo mburire ibi bihugu byamaze gushika ku materambere yakomesha, amaterambere bavuga ko ari amaterambere akomeye, ariko ndagira ngo mburire umukristo, umugeni wa Yesu, kuri aba bantu baje hano muri ibi bihugu bagaca bihindagura, bakihindagura ku rukoba, bakihindagura ku mibiri yabo barayononye. Imibiri yabo bayise insengero z'abadayimoni, insengero z'ibigirwamana, insengero zo guhimbaza ubwibone, ikimana c'ubwibone. Ico kigirwamana c'ubwibone kigiye kurimbura abantu benshi. Ariko mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko wavugishwa n'Imana Yesaya yarabivuze, arasemerera, aravuga yuko abakobwa b'i Siyoni bagiye kubona ibara. Nawe mu Kristo aho uri hose washigikiye amabi, ndagira ngo nkubwire yuko ari igihe cy'uko ugaruka kwa Yesu. Yesu akagutabara, akagukura muri ako kaga urimwo. Ijambo ry'Imana rishika kwavugishwa n'Imana Yesaya, arabivugishwa muri Yesaya igihimba ca 3 umurongo wa 16, haravuga ngo bitaye ko Uhoraho aravuze ngo abakobwa b'i Siyoni ko bibona bakagenda bararitse amazosi n'amaso y'ubweruzi, bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Nico kizotuma umwami Imana ateza abakobwa b'i Siyoni ibihushi mu bitwariro, Uhoraho agatwikurura ibiteye isoni vyabo. Mwene data, Uhoraho agiye guteza ibihushi abakobwa b'i Siyoni. Abakobwa b'i Siyoni ni bande?
n'umugeni wa Yesu n'umukristo ndagira ngo mbwire umugeni wa Yesu mwege mwashigikiye ukwihindagura kuri mu bice bishika bibiri ariko ndagira ngo mwene data umenye ko Imana izoraba igice ca mbere Imana yaremye nico Imana izoza kuraba niyasanga ukiri nk'uko Imana yakuremye Imana izogukinjisha izogutabara ariko niyasanga warihindaguye ugiye kubona ibara kwihindagura rero kuri mu buryo bushika bubiri ariko ubwo buryo bubiri ndagira ngo ndabudondagure buri mu buryo ukomeye cyane kandi buri mu nzego nyinshi uburyo bwa mbere abantu bariko barihindagura biyongeranya ubwibone hari uburyo bwa mbere bw'abantu bihindagura ku mibiri bahereye ku mutwe mwene data nagira ngo ubwire ngo Imana yarambariye ngo bwira abantu yuko abantu batangwe kwihindagura Imana igiye kuza gusuzuma igiye kuza kuraba izohera hano mu mutwe ihere hano mu mutwe ize ku maso ize ku munwa no ku mazuru ize ku matwi Imana izohera hejuru isuzume irabe ize ku maboko Imana izozize kuraba no ku ntoke no ku nzara ndagira ngo mbwira abakobwa b'Isiyoni Imana igiye kuza imaze kuza izoza ihereye aho ku maboko icibandanya no ku mubiri ibandanye ku maguru no ku birenge Imana igiye kuza kandi igiye gusuzuma abakobwa b'Isiyoni bagenda bajegeza amaguru amayugi bikumagura bakagendana ubweruzi mwene data Imana yarambwiye ngo mbabwire nti Imana igiye kuza izunguruke mu bisagara byose izozihere mu bisagara binini mu bisagara binini ibandanye no mu bisagara bito bito izobandanye no mu nzira ntonto no mu ziyaguye Imana igiye kuzunguruka ihere mu bisagara no mu bihugu guhera muri Europe ize hano muri Canada no muri Amerika Australia no muri Afrika amadini yaratanguye kuzimira batanguye kwemera guhindagurika no kuhindagura ivyo byose Imana igiye kuraba uwizosanga yarahinduye agashatsi agahindura ingohe n'amaso agahindura amazuru hari abitobaguye abandi bagahindura ku minwa abandi bahinduye ku matwi ivyo byose Imana izoraba mwene data watoboye amatwi Imana izokubaza icaguhaye urwo ruhusha kuki watoboye umubiri kandi umubiri atari wowe wawuremye kubera iki wiyonona Imana igiye kuza kuraba ubwo buryo bwose rero n'uburyo abantu batanguye kwihindagura tukiri aho nyene hariho abatanguye kwishirako amatatuwaje bya bindi bikobagura ku mibiri bakishirako inzoka ibidrago ibisato ibinyamaswa ibiguruka abandi bakicapurako amajambo y'amashugwe bakerekana yuko ngo bazobaho ngo nkeka ngo ibihe bidashira ariko ndagira ngo ubwire ko ubwo ari ubuzimire abo bose bishira ko ivyo bitatuwaje bagiye kubona ibara abo bose bahinduye imishatsi bagiye kubona ibara abo bose bahinduye ingohe n'amaso n'inzara bagiye kubona ibara ndagira ngo mbonereho n'akaryo ko kuburira abakristo cyane cyane abakozi b'Imana bashigikiye ivyo mu madini wabo bakareka abantu bakavyiyambika mbere ugasanga bamwe n'abapastorikazi abandi ugasanga n'abaprofetese abandi ugasanga n'abavuga butumwa ariko biyambitse inzara zigera hariya abandi ugasanga iminwa baratukuje abandi ugasanga baramaze gushira ibintu hariya hepfo ku nzara zo kumano ivyo byose abavuga butumwa n'abakozi b'Imana muraburiwe hindura kurako ni mubivaneko ni mubireke kugezaho bene data hindura ndagira ngo mburire abakozi b'Imana abapastori usanga bashigikira abantu no mu kubatizwa bakabatizwa bambaye ibinyangari n'imishatsi bashize ku mitwe n'ibihingo n'ibisuko n'ibinyangari n'ibintu bashize ku matwi ku mishatsi bitengengera bagaca bagenda bakabatizwa ngo bagiye kubatizwa ngo guhabwa umwuka wera ngo baravutse bwa kabiri abo bose yewe mu pastor ukora ivyo wewe ushigikira ivyo uraburiwe gezaho bwira abantu kwakira Yesu bwira abantu kwihana bwira abantu guhinduka
bwira abantu kwakira umwami Yesu, bwira abantu kugira ngo bagaruke ku Mana, ubabwire yuko imbere yo kubatizwa bagomba kubanza kwihana, kandi yuko utihanye atazobona Yesu, utihanye ntazokwakira, ntazoshikaho Yesu ari, ntazohegera, ntazoharunguruka, kuko Yesu azobonwa n'abiyejeje, azobonwa n'abakijijwe gusa. Nuko rero mwene data, izo ni mburi ku bantu bariko baragendana ubwibone. Tukiri aho ndagira ngo mbwire abantu bihinduye mu buryo bugira kabiri. Imana izoraba imaze gusuzuma ku mubiri, uwizosanga atihinduye ku mubiri ntibizoba birangiriye aho. Imana izokomeza irabe, yinjire n'imbere mu mutima, isuzume hari indani mu maraso, irabe umuntu atihinduye imbere mu maraso. Hariho abantu bihinduye, bahinduye ADN. Hariho abantu batera inshinge canke biteza inshinge zo kutavyara, inshinge zo kugira ngo bihindagure. Wewe wihindaguye, wewe witeje ibishinge, suzuma urabe ntibibe vyaragutwaye, ntibibe vyaraguhinduye, ukaba warahindutse. Imana izokubaza iyo waroye, ndetse niyaguhigika kubura, uzokwisanga muri ndibuze, uzokwisanga umutima wawe utakiri mu ruhande rw'Imana, uzosanga warafashwe mpiri. Rero hariho abantu bihindura, bakihindagura imbere muri ADN. Ivyo byose n'umugambi wa shetani kugira ngo ahindure abantu batangure kuba nk'amarobo. Hariho abazana batangura kuzoba nk'utumashini, kuko iterambere rirakomeza. Abantu bagiye gufata, bagiye guhinduka, bagere ku rwego guko igice kimwe aba umuntu, ikindi gice akaba ikimashini. Bagiye gutegwamwo utwuma canke bashirwamwo iyindi mitima, ivyo bita hybride. Hybride ni ukuvuga ngo imitima ibiri. Umuntu ugasanga wa mutima yavukanye si wagifise, ahubwo asigaranye uwundi mutima, asigaranye imitima ibiri. Ivyo byose mwene data, Imana igiye kuza kubisuzuma. Uzoba uri he? Uzobonekera hehe? Uzogaragara he? Uwo munsi Yesu niyaza gutora umugeni, niyasanga wazimiye ukazimagirika, azogusanga hehe? Uzoba uri hehe? Mwene data, gezaho garuka, reka kwihindagura, reka kwihindagura. Ivyo bice bibiri byose bigenda bitandukanye, na buri gice cyose gifise dimension zitandukanye, kuko abihindagura imbere mu maraso bifise amadimension menshi. Hariho abagabo bihinduye baba abagore, hariho abagore bihinduye baba abagabo, hariho abakuye ko igitsina cabo biyambika ikindi, abandi barakura ko biyambika ikindi. Hariho abandi baretse byose ariko bahindura les hormones kugira ngo bahindure, bagira ubwanwa kandi arabagore, canke arabagabo bagira amabere. Hariho n'abandi bihindagura ugasanga biyambitse uduhuzu tw'abagabo kandi arabakenyezi, abandi ugasanga biyambitse uduhuzu tw'abakenyezi kandi arabagabo. Ugasanga umugabo yahitanye n'agasakoshi k'umuntu w'umupfasoni, agahitana na zanzara agashirako, akaja mwibarabara, akaja yashaka kugira ngo azimize abandi bagabo ngo bahende ngo n'umugore, maze ugasanga bariko barakora ivyamfura mbi, bakora ivy'ibikoko by'ubunyamaswa. Isi yarononekaye, isi igeze ku rwego guko igera mwirimbukiro. Ndagira ngo nibutse abantu yuko abatuye isi tugomba kumenya yuko tugeze mu bihe by'uko Imana iza kurambura no gusuzuma no kugendera isi nk'uko yagendeye abisodomu. Igihe Imana yagendera abisodomu, yarashitse isanga n'abasambanyi baruhebwa, isanga bakora za mfura mbi abandi bagabo ku bandi, basanga babenguka abandi bagabo, basanga barondera kugira ngo bakore iby'ubuhemu byo kuvyora abagabo. Turibuka yuko bashatse gufata abagabo, abamarayika buhoraho bari baje kugendera Loti ngo bamutabare bamuhungishe, ariko igihe kiragera mwene data, igihe kiragera abamarayika batabara Loti, batabara n'umuryango wa Loti. Mwene data, ndagira ngo ndagusabe nkubwira nti tegura ubugingo bwawe, kuko Imana igiye gutuma abamarayika baze guhungisha umugeni wa Yesu. Jambo ry'Imana riravuga
mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 guhera ku 29 kugeza 31 ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azotuma abamarayika biwe kugira ngo bakoranye abatoranijwe bave mu birere bine by'isi guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Mwene data, uriteguye gutabagwa n'aba bamarayika? Uriteguye gutabagwa? Abamarayika bagiye kuza gutabara umugeni wa Yesu. Reka dusome ayo majambo. Imana idutabare. Umurongo wa 30 aravuga ngo, Matayo 24 umurongo wa 30, buni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Amen. Yesu azotuma abamarayika biwe kugira ngo bakoranye umugeni wa Yesu. Nutangure kwivangura, nutangure kwitandukanya n'abisi, vayo usohoke uve muri abo bapagani, vayo usohoke muri ayo madini agisenga Ishtar canke Ashtaroti canke Ashera. Vayo usohoke abo bariko barakuzimiza, ubava inyuma mwene data, ubava inyuma. Ijambo ry'Imana riravuga mu Yohana igihimba ca 18 umurongo wa 4 ngo, bantu banje nimusohoke muviwe, mwoye gufatanya ku byaha byiwe, kugira ngo ntimuhabwe ku gakarabo ka vino, kuko Uhoraho yiteguye guhana, yiteguye kurimbura, yiteguye kombotora Babuloni. Mwene data, ndagira ngo turangirize ngaha nkubwira nti, ubukurikira tuzoganira kubijanye n'ukuntu amadini agiye kwiyunga kugira ngo yishire hamwe, kugira ngo bashitse ibyanditswe, hanyuma Babuloni ibone kurimbuka, ibone gusenyuka, ibone gutembagara. Niwivangure, niwitandukanye, ugire vuba. Rero mwene data, wewe wimonora, wewe wibona, ndagira ngo nkubwire ngo iyi saha ikubera isaha yo kubohoka. Ndagira ngo upfukame uce bugufi wihane. Tugiye kurangiza n'isengesho muri kano kanya mwene data. Upfukame usenga Imana, upfukame usaba Imana imbabazi wihane. Wewe washize ku bintu ku matwi, kurako. Haracariho umwanya w'imbabazi, haracariho umwanya wo kubabarirwa. Wewe washize ibintu ku maso, kurako. Haracari mu mwanya wo gusaba ikigongwe. Wewe washize ibintu mu mishatsi, kurako. Haracariho umwanya wo kwihana. Mwene data, wewe wiyambitse ibintu ku mibiri ku bya tatuwaje wisize bya bidrago n'ibindi, ndagira nkubwire ngo hariho abavyisize bidashobora no kuba bikivako. Ariko mwene data, ihane. Nimba uzi ko wagirijwe, watuye, wihanye, ubicire urubanza, usabe Yesu abihanagure, kugira ngo Yesu niyaza azokwibuka iyi tariki wabihanaguriyeko n'itariki wabyihaniyeko, hanyuma Yesu azokubabarira. Kumbure uzoshobora gukinjishwa. Mwene data, gira vuba, mwanya n'uyu, kuko bigiye guhinduka, bugiye guca bucana yandi. Ni isaha yawe, n'umwanya wawe mwiza wo kubohoka. Ndagira ngo nsengere umuntu yagiye mu gushurashura, yagiye mu busambanyi, umuntu yagiye mu butinganyi. Wewe wagiye mu butinganyi, ndagira ngo dufatanye isengesho wihane, uce bugufi wature, usaba Imana ikigongwe. Imana ikubabarire, igukize ubwo bupfu n'ubwo buhemu n'ubwo buzimire, maze ugaruke, kuko igihano kirakurindiriye. Ngwinshabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti. Abatinganyi bagiye kubona ibara, abasambanyi bagiye kubona ibara, abicanyi bagiye kubona ibara, abimonora bose bagiye kurimbuka. Kandi n'abakozi b'Imana babandi bashigikiye bagashigikira ibyo kwimonora mu madini wabo, nabo nyene bagiye kubona ibara, kuko bagiye kurimburanwa n'abari ku mutembo, bagiye gutembana nabo. Ariko ni isaha yawe mukozi w'Imana yo gufata iya mbere, kugira ngo usabe Imana imbabazi, wature kandi wihane. Ubwira Imana ati, Imana mbabarira, ngiye kuvuga, ngiye kumenera inda kugwara ntacishije ku ruhande. Ngiye kubwira abakristo Imana yanshize imbere kugira ngo ndababurire hakiri kare. Tangura gusezerana n'Imana, uyibwira uti, guhera iyi saha ndamaramaje gose,
iri jambo ribwirwa umukristo wese tangura kubwira Imana ati Imana ndamaramaje mwami Yesu ndamaramaje ndatuye ndihanye ibyaha byanje byose ndabisaba imbabazi ndavyatuye ndemeye koga mu maraso ya Yesu Kristo ndasabye mwami Yesu mbabarira ibyaha byanje byose naracumuye ndi umunyabyaha ndasabye ngo amazina yanje uyafute mu gitabo c'abanyabyaha b'inkozi z'ibibi unyandike mu gitabo c'ubugingo c'abamwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye kuremwa kw'isi mu izina rya Yesu Kristo. Nuko turangize n'isengesho. Mwami wacu Yesu Kristo ndasengeye abera bose abaguye n'abazimiye n'abaguye n'abataye inzira ndabasengera ndabasabira kugira ngo muri kano kanya bature bihane bakira agakiza babohoke bakira ubugingo budashira ubakure mu maboko y'umwansi ubagarukane mu rugo rwawe. Ndasengeye umwigema bohoke ndasengeye umugabo bohoke ndasengeye umuntu yagiye mu butinganyi yihane akizwe yakira agakiza umubohore. Ndasengeye umuntu mwami yagiye mu bwibone akishira ku ibintu bya tatuwaje ku mibiri n'uyu yihindaguye ku mishatsi no ku mazuru no ku minwa ndasabye kugira ngo mwoze muhagire. Ndasengera abantu bihindaguye bose guhera imbere mu maraso ndabasabye kugira ngo babohoke bakira agakiza bakira ubugingo budashira. Ndasabye mwami amazina yabo afutwe muri ca gitabo c'inkozi z'ibibi c'abanyabyaha c'abaguye bandikwe mu gitabo c'ubugingo c'abamwagazi w'intama atanzwe ku kimazi uhereye kuremwa kw'isi. Urakoze mwami kubabariye ndabasengera ndabasabira ngo amaraso yawe abuhagire. Mwami Yesu urakoze ndagushimiye ku bantu babohotse no ku bantu bakize no ku bantu bakiriye agakiza ubishimirwe ndabisenze mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Mwene data iki ni ikiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Abipfuza kudutelefona kugira ngo tubandanye ibikorwa byo kuremesha no kugira ngo tuburire isi ya none mudutelefone kuri zi telefone zikurikira. Abari hanze ya Canada mutanguza igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwindwi. Mwari kumwe na mwene so Abeli Mbonimpa. Yesu abahezagire. Shalom. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, umwami Yesu ari ku rugi. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure